hari ukuntu abakobwa tugiye twaraciye ubwenge ugahengera hahandi nyene uri mu misi yo gusama sivyo ugaca ugenda sinzi ko ari umusheri wawe canke ari uwundi muntu ukeneye ko ikintu kanaka cyangwa ushaka kumufatisha ako gatego nyene urabibona ugaca ugenda ndabizi kandi ndazi abakobwa bahora bazikina no kwimana muhinduke mufume mugizindi mugabo bagaca bagenda bakabimabimana sivyo umuhungu agaca abwira umukobwa uri so yuko utari mu bihe byo gusama umukobwa umva umukobwa yamaze kukubwira ngo yaha ngo ndabizi kubiharura urumva uri umuhungu ca wijaja runda y'ibishano urumva inyuma y'ukwezi kazumva umukobwa arakubwiye ngo burya ndafise inda yawe yabikoze abibona Gina wowe umuhagarara cyane ngo abahungu barafatwa ku ngufu kandi abahungu aribo baje gusaba ibintu abakobwa abahungu aribo batwara mu gigeta abakobwa abahungu aribo bigira ko bafise ubwenge bwinshi gusumba abakobwa urumva kurenganya abakobwa mugabo kera abavyeyi nibo baduha akarorero keza mugubu unyi abamere bubu nabo basangira bashuka date n'abakobwa babo eske joma ndabesha kuko ubunye biragoye kubona umugore adacinya umugabo wiwe biragoye kubona umugabo adacinya umugore wiwe Take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye dawe kuri micro rijewe nyere juste gala kelme for more shy black machine black. Behind the camera mwitu musaza n'abakuyariya ndabazana ngaha turi mu gihe dusigaye dufise abantu bamwe bafise mentalite gwe mama ngo ikigikoze gica gikunda uya muhungu ngo mukuremo ubunebwe ngo niya gutera inda hazoca aba mariage hari n'abandi bahungu asigaye avuga ngo ujye mukobwa hamwe no mutera inda twovyara kana keza jenzo kwibandanyiriza ubuzima bega biba bimeze gute ni vyo tuza kuganira ngaha aho nashacha no mustuje kwintahe yaba abantu babiri bafite batubwira mwibi bintu bantu b'Imana ndabwira ati vy'amasukomera umwe muramuzi yitwa Mignon uwundi nawe nyene muramuzi bamwita Gina Ginela ako mwamboshe muramboha neza umva nagomba nturike kwako mwambugize kuvuga mwambugize no gutwenga mutampaye ijambo okibure nahoze Gina saba très bien wake up ewana navyutse kare cyane ibintu byo kurya ibintu byo kuryamira ubu wavyuse 10h12 minutes kwe iyi akana kalogo kiwacu 10h bisigura yuko izuba riba ryatanguye kurasa fresh natwe akazi kaba katanguye gushuha urabibona mugabo mva ntitwa twavyutse 10h deja tuba twashise ukazi kera ahubwo amaraso batanguye gushuha nyene dutanguye gukora niyo mpamvu anse 10h12 nga ndabona ko kantu kari hejuru y'isaha iyo saha niyo mugenda mwitwariye nyene muvyuze dukorera ku mwanya ntiducegwa D'accord, vous mignonne. Salut. Ça va? Ça va. Tiens, mon avis, c'est un poème. Mais c'est bon. Tiens, mais c'est fraîche. En fait, nashaka ngako kwikina buze cha wake up. En fait, iyo umuntu yavyutse 5h, 10h batanguye kuruha. Wa ko c'est fresh. Akaca yibwira ngo bareka nduhuke gatoya. No, wake up. Urashatse kandi masaha 5 imbere yawe gukora. Wake up. Niyo haba hageze rero gushuha fresh. C'est ça. Kandi urakunda kuvuga ibintu biri mu bushyuhe no bushuhe rego bushuhe nyene ni bushuhe ni sawa experience no ndashushe nyene na experience y'ubushuhe bon naje ndashushe en tout cas abantu barabibona ko nshushe sinkanye jewe ndashushe vraiment none ko aruvyegeje umutima nivyo navyemeye ndashushe muraberewe cyane thank you hari uwambwiye ati ubucuti bwa Gina Ginela na Mignon ko bwabaye bwinshi nibiki hariho n'abandi babasigaye bibaza yuko ngo turabatinganye peut-être ngirana uko babona tumarana umwanya munini dusangira kenshi twifotoza tukana ama video
donc rero amafoto rero babaze kandi babaze nta ciza mwotubonamo ntashaka kubona ko twokwiteza imbere ko bavuga ko ubugirigiri bugira babiri tuba turi babiri wayi mutabona ubwo bugirigiri mukabona ubwo buntu bundi no ndabajije ko turi mu bugirigiri. By the way tumwishuye ikibazo impamvu ubugenzi burya harya ubugenzi bukomezwa ahanini n'ibintu muhuriramo. Twebwe ntiduhura ngo twinjoyinge canke dukoresha amahera tuba twakoreye ahubwo duhura kugira dushimitwe hamwe turondera yandi mahera azi imitwe yacu twaraje tuvuga ati imitwe yacu tuyishize hamwe wana ni bombe iravyara ibintu bikomeye that's why tugumana. Wow. Kandi turahuza sivyo bebe turi mu gihe dusigaye dufise ahantu hari uza wumva ngo ujya muntu ngo yagiye ngo afise igori ujya nawe ngo yavyariye umuhira ubushyuhe turabizi ko Imana ari itanga umuntu kandi ni vyiza ubushyuhe mu bwakira gute mu gwaruka uno bushuhe kwanza ni Bujumbura vraiment mu bushuhe ni hatari turashushe twose tubona turagiye dukura impuzu kandi Imana idufashe tugabaniriza ubushuhe vraiment ko twayisabishiremo umuyaga ego vraiment rero iyo ukuye impuzu utari mu mwanya wavyo usanga wakuye impuzu unyere mu mwanya utari wo shaka gukura mu buryo bw'umubiri no mu bw'impwemo impwemo ushatse kuvuga nyine ukazikura imbere n'indani ugasanga bya bintu byo gukura impuzu kubera ko hashushe wazikuye no mu mubiri ndani donc niko akundi gukorana ikintu umutima n'umubiri. Ubu dusigaye dufise abigeme avuga ati ujya muhungu yontera inda ko mbona yahembwa nawe nutwoca tugira mariage ivyo birahari mu vyakira gute? Cyo cyane gose biri kuri hiti mwira misi tera mvuga ibintu bakibaza ngo none ngo uvuga ngo bikurahe ngo kubera ko rengo bivuga ngo nawe urabikora kwako nta kuntu nakumwe tubwira ibintu udakora utarabamo ariko ibintu byose biba ngaho kuzi turabibona kandi hari abantu mu kubikora batinyegetse turabibona twese twakuze tunabibona n'ubu turacabibona bisigura rero yuko ibintu tuvuga byo twarabibonye canke byaratubayeko. Ivyo navyo biba bimeze gute ivyo bintu biza hagati muri couple gute nabantu baba bakunda nayo bimeze gute ni vya bintu nyene je novuga no kwita vy'amaronko sivyo kwera ko kwanza mu maronko kwanza aribwo ni mpwemu mbi uretse kuvyara ingene bibabaza je sindavyara sivyo mugabo ndabizi neza yuko umugore wese yavyaye ariko atamikini rimwe ca wibaza rero urinze ugenda kwishira ku muhungu agutera inda juste umuvyarire sivyo kugira gusa uronke nk'ubutunzi bwiwe amatungo yiwe wayo sacrifice urumva ingene irenze kwako twararavye umuhungu basha nawe mutaba mukundana ukamutwaririnda urabibona ashobora kugutwara kubera ico kwako je vraiment sinzi ariko kintu nabonye abahungu benshi bubaha umukobwa yemeye basi kumutwarira ndavuga ati we sindagusi petete we sindagukunda mugabo ko kufise umwana wanje munda urumva akemera akakurongora kubera ko ufise umwana wiwe yo wa mukobwa agiye kumutega ugacuwe eka dabatera inkuru hari ukuntu abakobwa tugiye twaraciye ubwenge ugahengera hahandi nyene uri mu misi yo gusama sivyo ugacugenda sinzi ko ari umusheri wawe canke ari uwundi muntu ukeneye ko ikintu kanaka cyangwa ushaka kumufatisha aho gatego nyene urabibona ugacugenda ndabizi kandi ndaza abakobwa bahora bazikina no kwimana muhinduke mufume mugizindi mugabo gusaba kuzuravuga amazina yabo jenzo ndabavuga amazina urabibona bagaca bagenda bakabima urabibona ya terme reka gutwenga bagaca bagenda bakabima sivyo umuhungu agaca abwira umukobwa uri so yuko utari mu bihe byo gusama umukobwa umva umukobwa yamaze kukubwira ngo yaha ngo ndabizi kubiharura urumva uri umuhungu ca wijaja runda y'ibishano urumva tayibishano rero kuma umukobwa nawe yekara gupyeja burya abahungu benshi ndabizi n'abagenzi banje barimwo bateye inda mu bwo buryo nyene canke mukabikora umukobwa agaca kubwira ngo yanyoye ipirire ugacujura umuhungu ngaho ukijajara ni bona nta sweet
inyuma y'ukwezi kazumva umukobwa arakubwiye ngo burya ndafise inda yawe yabikoze abibona sivyo peut-être yarakubeshe yuko aza kunywa pirire ntiyaje ndafise umugenzi wanje vraiment kandi sumwe si babi yaridoze urumva yaridoze nukuri kwimara je ntanda nashaka je sinashaka ko tuvyara no je sinaka mugabo en fait yaramufashe ku nguvu umuhungu yarazi ko umukobwa yanyoye pirire inyuma yuko azaza yumva ngo ndafise inda none uzi ko musohokana biri officiel abantu twese tubizi wemera kacurera umwana nibaza ko nawe bitaba biri essentiel umuhungu ikameme yiyemera ntiyo kwanga umwana umukobwa yamaze kumubwira ati ndafise umwana wawe urazi ngene niyo vuga ati oya aho rero hari abakobwa ubu turabaka visage k'umuhungu urayibona hari abana bandi rero baraba amafaranga hari n'abandi baraba imodoka ko twabuze déplacement hari umuntu araho yabwiye umuntu araho nk'ubu unye ngo ntwaririnda ngo nsanda guha oya si imodoka zigezweho mwino minsi niziye ujya muntu uramubona nta muntu yambwiye ati wewe no guterera juste gare yahoze ariko ararya sho rabingana ariko araturaba urumva ibintu tuko turakubwira ni ibintu nyene biriko biraba muga twari kuri ntuze y'abakobwa twari ku bakobwa bapyeje abahungu sivyo kugira babatwaririnda tu kubera avuga ati ujya muhungu ni namutwaririnda peut-être jewe ntashaka ko tuzobana mugabo umwana azomwita afise amafaranga umuvyeyi acarira ku mwana mugabo entreta je numva kugira ngo tugiheze n'iki kintu mbere wanashaka biranagoye tugira tukimari nimba uri umukobwa ukagenda gutwaririnda umuhungu kubera ko ubona amafaranga uzokwa muri nyina w'abana we ntuzoba mu rukundo uzoba mama w'abana kubera ko icyo gushaka ko ni umwana yashaka umwana ni ukuvuga uzokwa muri nyina w'abana je ariko ndavyumva ariko hariho n'abandi bakobwa bavuga ati ujya muhungu ndamuraba imyaka tugendanye mbona umenga arajebajeba arafyina ubwo yarazofa yimvire mariage ko mbona ashoboye gutunga urugo abahungu benshi bikangura ahubwo bateye inda uwo mukobwa yinda gupyeja suko bayabonye umengo buri kigugu uri mu biki umukobwa nyine bavuga ati nega juste gael nk'ubu umukobwa afise 30 nukuvuga ngo 30 yose mboreka tuvuga 30 sheri muri 30 n'ubugishaka umwana ubushaka mariage mane mve muhira bazi ucu vyarira no muhira ubise imyaka 30 oya en fait murashaka ko mwakundanye ufise 25 ans ukabona mumaranye 5 ans kandi byo gutunga byose arabifise akavuga ati rero kugira ngo umutipa ntware reka ndamwitege anerinda komusasha ntware aho ko urumva bayikoreye da wanumva ni strategy yiwe cyane twobimuhora ikibi ni wa wundi muhura rimwe kabiri katubona si imodoka arakweretse déplacement nimba ataje kugutwara araguhaye 100 000 tiyene na déplacement ngo ntore akacamwita akacamuterinda nta rukundo ruba rurimo sheri reka ndaguha karurira aho nyene hariho couple je wenzi ngahi Bujumbura umukobwa yagize ivyo nyene sivyo umuhungu amutega inda urayibona umuhungu aramutera inda atabishaka sivyo hanyuma umuhungu ni babandi bavuga ati okay turabizi imiryango yacu iriyubashe kandi barabizi bose ko dukundana reka tugire mariage baca bagira mariage kubera inda umukobwa aratwarinda baragize mariage hageze kubyara Imana ikora ivyayo umwana acaritaba Imana urumva babanye kubera inda kandi n'umuhungu arabizi ko yarafashwe ku nguvu ofete ntiyakunda umukobwa yaramukunda mugabo ni bya bindi utabura abangaje uvuga ati hageze ko tugira mariage urafatiranye urayibona baragufatiranye miyo situation nyene uvuga ati ntakunde ko tugire mariage umwana acaritaba Imana ku munsi wo kuvyara baca bagira divorce baca baravana kwako bari babanye kubera umukobwa afise inda baciye bavana ariko aravuga ati jina nimba ariko arabonera abakobwa kuko sindiko ndababonera ahubwo naje ndaza amanyanga bakora bazi juste ariko arabavuga bati ntawe uciriyemo tino umuhungu arinda yemera ko aja kuryamana n'uwo mukobwa umva ataba yiteguriye vyo n'abahungu babo sibijuje gari abahungu badaharura none ubuje uje ngo turyamane nkakubwira ati jewe sindi mu bihe vyo gusama wewe reka kwijaja uvuga ati okay umukobwa wenyene ari alezi ni wabimbwiye niho nakubwiye baca bagenda kurundamwe ivyo barundamwo nawe ntubu nabizi ko umukobwa nawe yibereye ku munsi yiwe
mugaje ibyo bintu uravuga justigaye ngene karakanura ndagusa afite ibyo bintu uravuga biri hose afite rero n'abahungu muri iyi minsi asigaye abona umukobwa akavuga ati je minyone no mufata yo notera ndamuvyaza amahasa aho nyene ndamuzi sheri uwo muntu ndamuzi uramuzi nawe uramuzi akakwigirisha ukazibona umuntu avuze ati jewe minyone canke jide kamvuge njina kubera ko ukoresha jewe n'ibirambako jewe jina no mufata nkamutera inda nkabona ati umwana wanje ariyo caca bari gitego nkukibagira jina haya jina ragoye babona jina kuri TikTok bona jina kuri mu influencers twemera nga hari umuntu yamwize ngo ni content umva sumu content creator yani mu content ahubwo ukaca uza ukaryoha ukavuga ati reka ndamo ukashobona kandi kacijayo mugabo wamara kubona uwo muntu uramushikanye mu nzu cyo gituma nibaza ko ari ama divorce menshi ko ugenda kumuvanga sha urumva neza ko ari ama divorce menshi kuko bya bindi wibaza wabona jina kumatwenga ashiya hinduka ko amaze gutwara inda hari ibintu byinshi byahindutse wagumye mubona kubera kumengo nakantu nyine karyoshe mu nyuma kagatanga kubihira kagumaka mugabo nako cyitwenga bigutwe isuri kabyimba amazuru akaba manini amazuru nyine akaba nabitu wewe utamutwaye kubera urukundo ko wamutwaye kubera ko mubona nka jina bizokuvanga rero n'abahungu n'abakobwa ibyo bintu birahari mugabo hama hariho consequence n'akantu bibagiye sheri ngujya mukobwa ni mwiza ngo ndamuteye inda ngo yumvyarira umwana mwiza sana ivyo vyonyene ko umubona ko ubwiza kumva umengo yo kuvyarira gahungu keza canke agakobwa keza ukashugenda ugaruka hari n'Imana ishikora ivyayo kabima agacaza asa nawe cyangwa akazabyara umwana yarazi ko azakubyara umwana ari normale amavyaye umwana w'umutwe ungana gutya urumva ivyo bintu hari abandi ngo baba ntitudiko tuvuga ngo abavutse hasi ubumuga kanaka mugabo urashobora kuba intention wajanye mu kubikora atari yo resultat uronse urumva wowe ni bikora Imana mugabo hari ama resultat nayava ku Mana cyane cyane ko ari muremera mundika mukuza bafite ndi badukwiye kuraba ivyo vyonye aho ni hafi cyane uburavye hasumba yo hari umupapa shaho hari umupapa afasha umugore wiwe nabisha kubera yavyaye umwana afise urutwe runini n'ukuri aramufata nabo umugore wiwe ngo usiwe mwana je ngo nagutumye umvyarire urabibona ufite ama relation menshi ubahagaze ku bana nico nyene ko sinzi impamvu ahagaze ku mwana umva nyumvira mbabo bana mwibaza ko batazopfa reka kujya natwe dupfa n'umwana yopfa kesi yo gupfa ko vyari bisanzwe mugabo ushaka kuba wa mwana wari witeze atari wavutse kuko si umuremo iyo aba twese twirema hari ibintu twokongeye ko je no kongera ko nyashi Jina nawe ukongera kwiki je no kongera nyashi vraiment nanje no kongera ko kubera ko ni ibintu Imana itampaye kandi narabishaka mugasi mvuga ngo ndiko ndidoga ndikunda kunyene n'amavuta arahari n'urinda uraja kure ugasanga ndakurangire wewe neje numwe weje ntiwawu uzoja wisiga ikibonobono nzokwisiga ikibonobono kirazana ibisusu nibaza ko kizora nyashi tuzora ko tuzora kwisiga ko bivamo mukaje usanga ivyo bintu ugiye wewe kugira like wewe iyo ntuze wajanye zina wabanya gasura wazazovuka suko nyene ni nkaca mvyara umwana yo ameze uko kuvyarira umwana gufitya ameze uko babana bagenda bameze gutyo utazobaravuga ucumeba mwiyumvira ivyo bintu gusa mutiyumvira ivy'Imana yishaka gukora muri mwebwe none kumengo tuko turavyegereza umutima rega nagahere twamuyimye ijambo turacari ngaho nyene muri ko murabitubwira ariko ndabumva cyane mwe kuvyo mwashikirije iyo umuhungu ateye inda umukobwa niwe avyungukiramo muravye ibishika kenshi ivana no muhungu hari abakobwa je nk'ubureka ndaguha amantuza abiri muri aya mafamiye tubayemwe bujumbura hari abakobwa babayeho nabi cyo gasanga ubuzima bwa munaniye donc urabona ibintu byaraduze ibi nibi sinshobora kubikora donc sinshobora kwisumira sinshobora kwisiga neza ngo nce sinshaka kuja ndimosha igipara shaka kuza ndashaka imishatsi myiza donc ukumva ushaka iyo bote hamukaje ubona umuhungu afise amafaranga ukavuga ati njye mutipe ubanza kumumviza mu byimviro vyiwe ukavuga ati mutipe ndiko ndamuraba rumva ashaka umwana rero hamwe no mutega kitwe uravyumva nawe akantera inda noca profita vya kamubima bivuge neza noca profita
ku mwana no kuvuga ngo umwana se niyitaho umwana azonyitaho nanje ukaje usanga rero muri ico gihe donc inyungu ibaye ku mukobwa no ku mwana wiwe donc inyungu ishobora kuba ku mukobwa mugabo no kumuhungiriye kubera ko yarashaka umwana yaramuronse uti abahungu benshi barafatwa ku nguvuga Jinera pana bisanzwe kandi bantumye ndabavugire ko barafatwa ku nguvu mukaza kubavyarira abana batari babashaka bamwe ariko bamwe je niko mvuga kuri kubonzi canke mukaja kuba provo je ndazi umukobwa kandi vyakoze umugenzi wanje abikorera n'umugenzi wanje turakubujije muravyumva uwo mukobwa neza aragenda uwo muhungu yarafise amafaranga kandi karagahungu kakabeje gasa neza uwo mukobwa nawe yari slay yavuga ati basi jenze ndaslayinga mugabo mfise akana acaragenda hakuja gutega biriya bishuga dadi n'ibigabo bifise amafaranga menshi aravuga ati shaka kuvyara akana keza acagenda kuri wa muhungu ariko aramudraga nyene bigisha mu minsi ya mbere agenda aramutamwo umuhungu nawe si ukwijaja ati yo mukobwa mwiza arampaye ajamwo nawe atamwo bima burya umuhungu abwira umukobwa ati nuko Imana kugira twumve ko turi mu mutekano fata agapirire basi umukobwa nawe ati fresh ntaribi tindakano urayibona umuhungu agenda ari yareze ntibari no muri relation basi twovuga ngo urumva ngo stable wapi mugabo umukobwa wewe yavuga ati jenze ndaslayinga mugabo kame mfisakana ntiyashaka kubaka burya basi umuhungu yagiye yumva bamubwira ati burya ndafise umwana kandi umuhungu nawe azi ivyo yakoze cavuga ati nakundi barareza umwana hari naho barabishika Jina ugasanga iwawe umukobwa wacu bavuga ngo uviriza rengo tegura mariage ngo ibi bintu ngo ntitubikene ngango iwacu suko abo ni bakobwa iwabo baba barareze peut-être neza bakavuga ati umukobwa wacu aratwaye inda n'ukuntu twamuhaye indero n'ukuntu famille yacu tudashaka kwibonekana nabi kugira ikiti turakwinyina mugabo hari abandi b'abakobwa b'abaslay canke bafite amandi ma projet iwabo avuga ati jewe ndashaka umwana nze ndakora ibindi bintu by'iwanje fise umwana umwe hajya ku ruhande urayibona uwo rero nta na mariage abashaka ntayabakeneye ariko abo bavyeyi bavuga uko mu gihe ataza aho wayimutereye mushobora kuba mwahuriye muri boîte abo bavyeyi rero nabo ni kibazo ugasanga umukobwa yabikoze rimwe gusa ugasanga umuhungu yabikoze atari conscient ubwo abo baca bagomba kubashira mu mariage ntibaba ariko birica kazoza kuko apana bisanzwe namakuru bafise oya sinakezo yo kwica ahubwo kazoza ahubwo wewe waganirije umukobwa uramubaza aho yatwariye iyo nda ufite rero abavyeyi bavuga ati ufise muri piscine barazitwarirayo akimubwira ati muri piscine basigatwarira muri piscine no twatwarira inda nk'ubu nkagiye koga y'umuntu nawe ukatujayo ushobora gushibuka usanga uri mu gihe cyo gusama kazitwarira mu mazi no ni kuri yasumeho ni bazitwariraho ibyo birabaho je iyo histoire ndafise histoire y'uwo muntu uwo mukobwa kandi si babandi bubu babesha donc ikintu nagira mvuge ni ikinyene gaga baratubwira muri commentaire birabaho ivyitwazo vyagwiriye bana bona makara vraiment mugabo birashika reka tuvuge kuri abo bavyeyi sato bana nk'ubu nka Jina canke jewe kwe kuri kuratanga akarero kuri jewe gamabuja kubera ari we uri ari je nshushe wewe muri kumwe urumva acatanga akarorero yego canke je nivuge je nshobora gutwarinda kubera ko ubushake bwanje kesha abana bakuze bangana nka jewe ntibababana n'abavyeyi hari gusanga aravuga niyo yo bavuka ibujumbura nkavuga ati je nk'umuminyone nimba muhiri wacu ari mu gihosha reka nigire kuba mu kigobe c'est un exemple hama mu minsi nkababona ndatwaye inda namara gutwara inda muhira bakaca bambwiye baziriye ko atwaye plutôt ntibanambaza igituma natwaye inda ntibambaza impamvu kako ushobora kuba natwaye impamvu kujya Jina yabivuze ko nashaka kubaka nashaka kurera umwana wanje bakasha bakoroka rero sasa ko twayinda gira mariage uwo muhungu bakasha bamurona duha umuhungu yaguteye inda ibi n'ibindi bakasha organiza mariage urazi ko mbona muri ko mutamu mitego mugabo jaba abana bubu nabo sinkibatahura ko kimutagifise kugarariza muri mwebwe oya hari abagarariza je umuvyeyi wanje jewe singarariza abavyeyi kandi ndabubaha mugabo ubu urabona ko ku myaka mfise womfata bakanshira kwikiziriko neza ngo genda wubake mu rugo gutya ku ngufu abavyeyi turabubaha
mugabo sometimes birakenewe yuko n'abana twirevolta Yego vrema. kubera iki wemera umuvyeyi akaguta mu kinogo udashaka kandi uri umuntu akuze ushobora kwifatira decision wewe nyene Nivyo vrema. Je ndakubwira oya ayo makosa je ndahatana ku bana nabo bemera kuja kubaka Oya hariho Minyo. bivana naho wakuriye bivana yo hariho abavyeyi ngaha mu gisagara. atari uzoza kunyubakira urugo Oya hariho abavyeyi reka tunababwire kwanza. Abavyeyi- Je ndibuka ko jewe ntarakwiza 18 ans. Narigeze gushaka ibintu byo kuja mu bakizwa cane. Ndakizwa ndakarota no muhira. Papa ikintu yakoze yarampamagaye kubera ko muri wacu n'abakatolika. Papa wanje arampamagara arambwira ati nimba wumva ushaka gufata iyo ngingo patiente ubikunde ubigenderemo mugabo je Ntujeyo mudafise kugakuba. responsabilité y'umuvyeyi kuri wewe tant que utarakwiza 18 ans niba kiza 18 ans uzofata decision yose ushaka ico gihe niba mbona mu madecision yawe nzoba ndi umuntu just araho kugira ngo ndaguhanure ego sinzoba ndi umuntu wo gufatira ama decision Yego. no kwiza imyaka 18 je sinzosoba gufatira ama decision wowe uzoyifatira Voilà. hama ungire umuhanuzi wawe urumva ico kintu yambwiye ati ku myaka 18 ntuzoba ukiri munsi y'amategeko yanje uzoba umuntu ageze kwifatira ama decision hama ku ma decision yawe uzoba wafashe je nzokubera umuhanuzi voilà barabwira n'abavyeyi nimba umukobwa amaze gukwiza imyaka 18 anayirenza sheri akarenza imyaka agera muri 20, 23, 24 ntuba ukiri ahantu ho kumufatira ingingo ahubwo ubucitse umuhanuzi uwo mwana donc nibaza ko abavyeyi ibonye umukobwa wawe yamaze gukwiza imyaka 18 nturi umuvyeyi cette fois-ci ureze umuadulte nkawe ureze umugore nkawe ureze umugore cyangwa umureze umugabo nkawe donc bareke bafata ama decision yabo nimba waramuhaye indero akiri munsi y'iyo myaka niyarenze iyo myaka canke gashitse kuri iyo myaka reka kumufatira ingingo komsi ukimufise kubasha bwose nubwo byansura ukimufise ahubwo mubera umuhanuzi muganirize niho bitesa voilà niyo wamubwira ati ntaje kubaka uwo mwana ukamufasha ariko uwo mwana ushobora kumurika kubaka ugasanga uwo mugabo ni umwicanyi umwana wawe ukamubura mu myaka umwana bakababara jewe rero iyo uri kuravuga ibintu nca ndabibona neza ntahantu nabibonye n'umuntu nabibonye ko uwo mwana wawe ukazibona après 2 ans aramwishe none uzoryoherwa ugiye guhamba nk'uko wari kuryoherwa uri kurarira umwuzukuru wawe hatwe n'aravuga basi ibaze sasa Gina wowe umuhagarara cyane ngo abahungu barafatwa ku ngufu kandi abahungu aribo baje gusaba ibintu abakobwa abahungu aribo batwara mu gigeta abakobwa ico kintu abahungu aribo urumva aribo bigira ko bafise ubwenge bwinshi gusumba abakobwa urumva kurenganya abakobwa oya sidabarenganije sivyo abakobwa cyangwa uvugira abahungu jewe ntaho mpagaze sivyo jendi ntaho mpagaze ariko nako ndakubwira ibintu mpora mbona sivyo shobora kuba nabikoze canke nabikoze ushobora kuba warabikoze reka duha amahirwe menshi ko warabikoze oya ivyo ubimenya gute kuko nta muntu n'umwe amperekeza oya je ndabihaye nta muhimbiri mfise jewe ndabihaye amahirwe menshi umuhimbiri urumva icarico ndabunzi none ndavuga ati uti nta muhimbiri ugenda je nta muhimbiri ngendana ni ukuvuga nta muntu n'umwe uja kunjanjiga ivyo ngo narabikoze canke ntavyo nakoze sivyo voilà oya ndavyukungena uzamutse kubivuga ndavuga ati ubwo nyene ntarukuntu mbere sinavuze en fait ngo bafatwa ku nguvu kujya kuntu baba bahuye peut-être n'umukobwa ashaka kuvyara urumva kandi umuhungu ndukuri ko Imana atari umuhungu afise amafaranga umwana ashani project atari umuhungu afise amafaranga n'ukuri nta muhungu yoza kwishira muri ivyo bintu ngo atera inda wibaza ko batera inda babishaka bo mburazi uko ari projet nyene itunguka umugani w'uyu wibaza ngo uraryoherwa mani n'umugabo ari mu rugo bamubwiye ati nasamye arajugumira cyangwa wibaza wowe bakubwiye ngo wateye inda utari bwiteguye genda divorce yigeze kuba y'umutipe w'umuntu ari umugenzi wanje urumva ibaze ngene yaciye mukuntera inkuru ngene yambwiye ngo kije kigore canje kare hari bebe nangaye mutima bazo niyo ngeso yabo igore cyane ngo kuri ngo je gisigaye kinshisha ngibaza ngo caratwaye yindinda comme si nkukumengo yayinyoye mu mazi cyangwa muri piscine ngo caratwaye inda bisigura ko n'abagabo bari mu rugo akenshi ari gihe bababwa ko bafise inda
kandi ugasanga ntandafise uwo plutôt ntari proud yo kumva ko umugore we afise inda kubera ko ari project abo mutaha zigashanje wowe urazizi wewe ari umuntu umwe muri Canada umumama yagiye babukwe yagiye inabukwe y'umuntu yagiye kwibarusa abana biwe bavyaye niho hajya uburi muri salon yagira yavuga ngo yongo yaka kandi ngena ari keza abasha ngo yongo mwoca munyarusa ngo mukavyara ka gatatu bakina abasha wa mugabo nawe ari hariya mu cumba ngumva rero nakubwire ngo madame ngo ukavyara uwundi mwana ngo sigwanje yo sesa ego nukuvuga ngo uretse n'abahungu rero urumva n'abapapa ico kintu kiracagoranye vraiment ndabumva neza utumwana atiteguriye aragoye sha ego kwe urajugumya ni hamenye nuvuga ati byabaye nta kundi reka twemere twicare turere n'abakobwa barinda gute abakobwa barinda gute none si wa mutima w'ubuvyeyi nyene twaremanwa karemano turafise umutima w'ubuvyeyi umukobwa wese avuka afise ubuvyeyi muri we burya baryo just nabona n'abakobwa bakuramwo inda abakobwa ngenda kubwira abakobwa bakuramwo inda n'abakobwa bagira mariage kubera force ya famille yabo abo bantu jewe kwinosi sinahura ikirere babamwo sidaratahura jewe kandi amafame yamwe abona ati ujya muhungu kwaza ari banyore akamushikana ngana imodoka ibibazo bimwe bimwe birakemuka wowe nyene ntubura umusheri wiwe we ntubuzi situation mubanyemo ntubuzi peut-être nubwo aza muri famille akipresenta ko ari umuntu afite amafaranga canke ari umuntu w'icubahiro ndamuzi yuko dushitse hari acagenda kuryamana n'utundi dukobwa cyane no kugira iki just mukaba kumwe kubera ko mukira badrama mukundanye mugabo ukumva uwo muntu mushaka kubana ariko arabavuga bati hakurira ku buterere woririra ikiriri arukurira byose kuvuga ngo je sheri wanje ngo papa wiwe ngo ni naka ngo atwarangwa ibi nibi uwo mugabo urimo trick ngo hakurira ku buterere woririra ikiriri na je noririra ikiriri nivyo nibiki noririra mu buterere none nimba hose arukurira oya hose arukurira ariko bavuze ati agutwengera ku buterere woririra ikiriri naho no twengera asha mu mwavu sino mu buterere gusa kumayarara mu mwavu indani n'igihe norira nawe nyene ndashaka kuvuga ati ndashaka kuririra ikiriri sheri biragoye babarira sha bivana ikikuriza Gina turi ngaho turi mu gihe uri kuratubwira mwe na Mignone muriko muratubwira ku iki kintu ariko vyose biguma bigaruka kuri wa muco umurundi kazi yarafise uko amenze twaragira tukamusohora ati ngo Mike Rwanda muzanye bakavuga atagaseke karafundikiye umva vyose bitagaruka kuri umva bitagaruka hahandi nyene bya bintu imico y'abarundi bavuga bati mugende mwizigame ugaruka guruta kicizigama oya ntirucize urashaka kuvuga ivyo bintu ahubwo ubuseke bw'ubu bwa buseke bavuga ko bwenda bufundikiye ubu barabufundura bakanabukoresha bukazogenda hasigaye bacita gico munsi bakita gute igiseke gikoresheje cane kikagenda caraheze kiri mu guhera kikagenda n'igisambasa bivyo vy'ubuseke ninde yabizaye rero menyene abakera bakoresha none izo te uno musi nidukoresha terme kubima none kera kubima bari bazicari yavuze ivyo rero ariko yavuze ati abarundi kazi bababwira bizika mu mico ya kera wavuze ivy'imico ya kera okay niba muri mu mico ya kera ni mugende kera rero muri 1880 ubu turi muri 2025 mko murageranya ibintu bitagereranye none buri bikunda ko umukobwa yizigama gajina ash birakunda mwarabuze abakobwa bizi ubwere ntege urazi ko mu bakatolika bagenda kurahira ubwere ntege urazi ko hariho ababurahirira mugabo barasanze bwaregerewe bwaranarenze aho butegeza ibintu by'ubu ni hatari be ibintu by'ubu urumva ubizanye mw'imico ho ubu byinshi kubana n'umubikira mu rupango ahantu twaba muhira uwo mubikira sibahira ubwere ntegegwa uwo mubikira yarashushe vraiment je ndavuga ati nimba mushushe Paulo yarabivuze vraiment ufite reka tugende mu ijambo ry'Imana Paulo yavuze ati ni byiza kugira umugore ariko ni byiza cyane niyo utamugize yavuze ati nimba ufise ingabire nk'iyanje kumuri celibateri muga nimba utayifize rongora canke irongogwa uwo mubikira yumva ati biraryoshe kuba mu kiriki nimba ari abakominote z'ababikira akabona ati babayeho neza bajya abantu bajya neza mu gitondo saa sita mw'ijoro muga kibagira ko ari izindi ngezo bayiprivye
yego umubikira aragenda mu minsi za barabima nimba ari kubima nyene mu minsi za ngiyinda ari umubikira nyene bikira yo wamwere ntegerwa disi none gute uja kuba umubikira ubushuhe bwarakumaze vrema bima rongorwa genda bararyoshe rongorwa genda uri aleze ubundi mupatiri uwo mupatiri wewe ntiyagenda ku bakobwa vrema uwo mupatiri wewe yari umujama w'abadamu bose hari n'umudamu bigeze kumufatana ndavuga nega pati ko Imana ushobora kuyikorera ahantu hose uri kubera ko utorongora hamuka bandanye ukorera Imana aba kuzosaza nicaha vrema Kristo no musi urashobora gukora kaha kanaka ukavuga ati nzihana n'akantu kaciyemo mugabo ukabuze ko uzoshaka uzogikora ubuzima kuko ahuri ntiyakwemerera kuguma ubimabimana pati oya mu vyubahiro nitwo tuvuga bose babizi ko ari abakorera Imana kamere ni nko novuga umupastor ni nko novuga ubundi wari wese mugabo niko ntanga karero kuko ubwo bwere ntegerwa gusa nk'ubwaha nzeyo ndababwiye sinzi ko ari je napfuye mu mitwe ibintu vy'ubwere ntegerwa ibintu vy'agaseke gafundikiye ibintu vy'imico ibintu vy'ibiki ntavyo nemera birahari jewe ntavyo nemera minyore ntiyizigamye n'umubone fundikiye ndabanarizigama kandi ntushobora kumuhari twarabikoze niyo mpamvu nakubwiye igihe wagenda kubikora sinari umuhimbiri wawe sishobora kukujija ngo warabikoze cyangwa ntiwabikoze niyo mpamvu voilà urashobora kuba ukeneye agaseke gafundikiye urashobora kuba ushaka umukobwa afise ubwo bwere ntegere uriko uratera inkuru abantu de la capitale amuhiya yes muze mugafundurura ubu rero abantu baze bagafundurura umuntu ashaka gufundurura aho gaseke nimba yiteguye come here uti mukeneye kuza wowe ukeneye muce mugira mariage oyo umuntu akeneye gufundura ariko gahunda ni ukubanza kuntwara banza gukunde tubanze dukundane hamugenda ufundurure aho gaseke muri mu rugo bien sûr nayo gafundura gute aho mba naragafunduriye kera iyo shaka kugafundura manara muronse kera magabo shaka kugafundurwa n'umuntu anjanye Gina hari uko natamira ibyo bintu je ahubwo ndindire duhindure suje kuri we nta buseke bufundikiye buke oya bushobora kuba buhari mugabo jewe ibyo si akaroro kari hafi yawe mana gumufundikiye ahubwo uzane n'umugozi mbebeta scotch urayibona ufungushire ko gushika hariya hejuru ni gufukubiteko ahantu hose ubohe nzona gufasha kuboha sivyo hagume hafundikiye mugabo je mwumve yuko ibintu vy'imico ngo kera ngo byari bimeze uku ngo unaho ngo bimeze uku sivyo ntimunzanemo mugabo kera abavyeyi nibo baduha akarorero keza mugubu niyo basige ubu dusige dusokana niyo mpamvu nababwiye tuba turiko turakompara ibintu bidahuye byarahindutse ubasa abavyeyi kera bararira abana bakabereka akarorero keza si nibyo bakabereka ati kera d'abord umwana kugira ngo asohoke mu rugo ntiyabazi n'umugabo agiyeko bamuterura mu ijoro ku mugoroba bakamujana iwabo w'umuhungu bagatubirana baraye nimufundurure umutwe umuhungu yibona mu gitondo mugubu unyi abamere bubu nabo basangira bashuka date n'abakobwa babo eske jomo ndabesha bavye na pizo n'abana banya abakobwa babo negasha wumva imico nimwe mwayitituye mu abavyeyi nibo batituye imico nibo batituye imico ofete ibintu vyarahindutse kuko ubunye biragoye kubona umugore adacinye umugabo wiwe Tebego kubona umugabo adacinye mu mugore wiwe. Ako barahari abizigama. Barahari abizigama. Mbivyo ibintu vyo kwizigama ugo muvuga uri kubikura. Babandanya bubaka urugo rwabo batagiye hanze. Ni 10% barahari mugabo iyo ni ngabirano. Kandi yo si ya bose kuko ikintu c'ubusambanyi. Iyo ngabirano ifise baki. No kwizigama ku busambanyi, plutôt ku busuma. Cyangwa ku bubese. Hageze kwirya dosi. Hageze kuri kigira gatandatu. Kijya commande migira sisi nusambanye none wubase woja gusambana hanze urondera iki je ndazi umwana w'umugenzi wanje yahuriye na papa we muri hotel iyo si nkuru barahuriyeyo umwana asanga yatwaye akana vraiment ayi twabikinye no muri film umwana ahurirayo nasi se wiwajanye umwana barasohoka bose bahuriye muri toilette rero ko abariza abahungu n'izabakobwa bite nabite
bite nyene bitiki waje ngaho gukora iki bitiki ndabite bitaboze mpaye mu nongo no bitiki donc ndi ngashwira c'est tout kandi ubuzima burabandanya muri ko mutubwira ibintu bikomeye cyane ndakumva neza muti aya makosa uko vyogenda kose uko ibintu vyose vyogenda harimo uruhara rw'abavyeyi kugira ngo runini cyane ongeramo ngo runini canke entret ukiri ngaho urashobora kubona umwana wawe nk'ubu Jean atunze iPhone y'imiliyoni 9 urabizi neza kugira ngo umuronke rasiyo birakugora ntarakore ku musheri we ntaragupresenta uwo basohokana yagupresenta uwo basohokana ugasanga ni umunyeshuri wo mu wa mbere none nimba ariko aragupresenta nimba ariko azana iyo iPhone yambara style yambara zikama ari za zigezweho wowe ukaba uri umuvyeyi ntumubaza ati ukabona ahubwo azana imodoka azana ikintu akugiriye agasoni ibiro 100 vy'umuceri ibiro 100 vy'ibiharage sasa ko mwana wawe yabizanye ivyo vyose how wibaza ko bironka gute mugibona ko atakazi kanda dusigaye tubona abantu benshi bagira ubugeni ugasanga amezi 9 atarakwira benshi muri bo baci baronka ikibondo tuvuge ko hasigaye hari abigeme benshi bagomba gutega inda bahungu gira habe mariage gacini sivyo nyene twarimwo turavuga sivyo nyene twako turavuga mugabo hariho abusanga nariko ndavuga hariho abusanga bari bafite iyo projet nyene ya mariage hariho nabandi umuhungu swati ushobora kuva ku muhungu canke bikava ku mukobwa umukobwa akavuga ati rero ko ntwayinda dukwakwanye tubane tugire mariage sivyo rero umuhungu yaragukunda no kuri kose man yarasanzwe afite niyo projet yo kuzogutwara mu myaka 3 cyane mu myaka 2 ashavuga ati kuri inzu twayinda rero ko tubikwakwanye mu mezi 3 mu mezi 5 tugire mariage sivyo mugabo urumva nti ego vraiment abagukunda hari abantu badasipa kutagira abana urumva akavuga ati jewe sinshaka gutwara umugore atavyara c'est un exemple cyo gasanga wenye ntiyizi ko atavyara akavuga twazire turaye kugisigitere mfise amakenga shuko tuzoja kujyanira mu rugo cyangwa urugo gashugasambuka kubera ko hari utavyara hagati yacu reka rero tugerageze turaye ko bijamo kasangiragiye bakasha organiza mariage mu mezi 5 karona mu kwezi kumwe mama bizozabaye mama kubu tutibagiye yuko hariho n'abantu usanga bafite ubwoko bw'amaraso butavyazanya bijya nivyo bijya nivyo muze mubwire bimeze gute mbwirasha muzondi yakuganda yibasiguriye sawa ndakuvize hafi tutegaye ntazasiguza byarahetse tugoma duse n'abasozera ikiganiro no munsi ariko ikibazo gihari muhanurike abahungu ubu mwanya wose uzawumva n'imvura igura umukobwa amubwira ngo miss you muhanurike abakobwa babona ko ubutunzi bwabo buzova kuvya ku mahera uwo muhungu yamuteye inda zomuhereza ufata wake up nico kintu twabibwiye abantu kenshi turamaze kubivuga na Gina hari abantu batubona ngaha ku mbuga just again bakibaza ko just twaje ngaha kwinjoyinga kurondera aba diaspora kurondera abantu bose mugo ikintu kituzana ngaha ni kugira ngo tubabwire wake up like nico gituma twimvire ko ikintu ca wake up umuntu yumvise wake up arumva ko ari kwikangura nimba umukobwa wibaza ko umuhungu azokubeshaho like niya gutwara ari ibintu bizogenda neza ubuzima buzohinduka menye neza ko ari akantu nkunda kuvuga ngo kirazira gukemuza ikibazo ikindi kirazira gukemuza ikibazo ikindi washaka kuri umukobwa ukumva umenye kugira ngo ubuzima bugende neza witaye mu gishuga dadi kiraguhaye amafaranga mugabo wa mushuga dadi akagusigira nk'ingwara ibihumbi nka 5 urumva wewe nazoguha mere yo kuyivuza shuga dadi yakuyemo kamwe hama kigira urumva aho wakemurije ikibazo ikintu ushaka ko ukeneye miliyoni 2 mugize miliyoni 2 ukazokwivuza ku miliyoni 100 so rero wake up kora senga izera ibisigaye kutania pare mbere pare reka gutegenda abahungu kandi gutwara inda no kwisi wo muti w'ubukene no gukora kandi uti ndabumva neza abakobwa bakora bateginda abahungu tuvuge ko ari kubera ari ubukene ubwo n'ubugugu bukomeye gose ivyo nivyo kwanza wibutse ingene ni wagenda kuvyara bazokubwira puse wibutse ko ushobora no gupfura ikuravya
ugaca ugenda gutega umuhungu ngo agutera inda ku nguvu kubera afise amahera uko yagutoye ariko azotora abandi ntiwoshobora gukora vraiment je nambabwira abakobwa juste gaye nimukore kwereka imwitega mbere bazi ko mushobora kugira mariage akagutwara akacafa iba atakinda kimwe yakwandikishije none bibaza ko uzobandanye kugira ama bien famille yiwe utananditswe utazwana niyo waba wanditswe wibaza ngo ibintu utamenyereye kurondera biroroshe kubijera mu gutamenye kurondera kora cyane hamuzovyara hageze Gina wari kora dusigurira ati nitawuri uwo muntu ateginda umuhungu yitezwe amafaranga Devre masinda batahu vyukuri muwabo akarasa muri babandi badakunda kuja ku mirimo ntibakora of course uri umukobwa ufise ubwenge bwawe bwakangutse wavyutse nushobora kuja uvuga ngo ego nawe ushaka kuvyara umwana ako ni wacu uvuga ngo ntegeza kuvyara ku muntu ngo afise amafaranga ngo kubera ngo petete ngo ndamufitiye umwana ngo nanje nzocambaho neza kuko tiyumvira ati uwo mwanya wo gufata amezi 9 wo gutwara inda nzo nanje reka mfate ndabe ibintu nkora sivyo cyane ngende ku kazi kako kose mbese yoyeze basi nkore amafaranga ndonse nze ndagira uku hama nkore nk'umutayi wanje ngende gukora kuko wumva yuko projet wogira ayo gutwarira inda umubosira ni muze tubaha akazi kaje na minyone turatanga akazi mugabo natwe tuzovyara mugabo siyo target kandi dushobora no kuvyara tutaraje kubaga yego ntibisigura ko ivyo tuzoba tubikoze kubera ko dushaka tuzoba tuvyaye ngo kubera ngo umuntu ngo afise amafaranga ngwiki bro tuzoyironderera amafaranga araronderwa amafaranga ntibayomekera tuzoyironderera papa kandi tuzonavyara pam tuzovyara kandi hari n'igihe tutazoba twagiye ku bagabo sawa mama ya kandi ntibazodufata ku nguvu abavyeyi ngo mugende ku bagabo ku nguvu twe turakuze turaciye ubwenge turazi ivyo turimwo sawa muranyumva ariko Gina benshi baravuga bati abantu biyumvira uko ngo avyare gusa bakavuga ati umuvyeyi nawe arakeneye iteka avuga ijambo ugende habona inge ndakubwiye iteka ry'umuvyeyi ukiraho nyene kuba mpagaza ndiko ndarondera ubuzima bw'iwanje ndiko ndibeshaho ntariko ndagora umuvyeyi iryo ni iteka rya mbere nateye umuvyeyi hari abavyeyi bashira mu mutwe yuko kubatera iteka ari kuja mu rugo ego iryo si iteka ni munabikure no mu mutwe iteka rya mbere umwana guteye nuko avamo umuntu muzima akibeshaho agatunga abatoyi biwe agasubira inyuma akanafasha n'umuryango wiwe akaba umuntu muzima ukabona ko umwana ari ku kivi yakoze ako iteka si kuja mu rugo iteka si kurongora no iteka no gukora no kwibera ariko kurongora navyo nirindi iteka Imana ibahaye umuntu juste nta muvyeyi numwe ho tuzoba tubigize obligatoire nta muvyeyi numwe wa proud umwana we ni nkuko ashobora kurongorwa mu gakazo kamara kubita ico umuvyeyi apfana gahinda kubera no gukubitwa sheri umushobora kurongorwa uno munsi mufise amafaranga sivyo ejo mugakena mugakubitika hamwe utelefona mama wa mubwira ati mama nukuri impanikiro c'umuceri iryo ni iteka rero uzoba wateye umuvyeyi nta nico afise co kuguha ariko ubuzima ariko bumeze yadewe de bajinela banzura indira kuzoba waragiye mu rugo bakubwiye ngo genda uzo uri kurakubitwa n'umugabo wawe iryo ni iteka uzoba warateye umuvyeyi nimwagira ubukene Kora niwe w'umuhungu bazovuga ati nta kintu nakimwe kiduha ujya mugore niwe yatumye ata kintu nakimwe kiduha ngasa amakosa yose akaja ku mugore jera ndababwira ranje nize university ndayirihira kandi muhira bari gushaka kuyindihira papa wanje ndibuka ko namubajije papa urashaka ko ndongorwa ryari yabwiye cyose uzovyumvamo uzogire mariage ntuzogire mariage kubera pression familiale ndibuka nje ngaho kuri ibi bintu ndiko ndakora ko nje narondeye amahera manje nzoze base kwashingira intaye base nzoze gushinga intaye jenzo uzonzo kwamaga yego ndibuka ko nige kugira ngo nshike ngaho hari ibintu byinshi nakoze kandi ndabikora nkiri mutoya ndibuka ko papa wanje yambwiye ati hari abantu bamwandikiye ujye mukobwa wawe agira bimara yagira binini aje ku marezo sose ndi manager wiwe kabage kabamure kabamare umva papa wanje sha big up son yes aba nibo bavyeyi tuba dukeneye navuga ati big up son my bro yes uwo ni brother wa ni brother kabisa ahubwo si brother gusa ni manager ni brother ni iyo mana yanje ni byose of course wow
yavuze ya man ni ibintu byose ngira ndire oya nturire nawe oya nibutse ingene dukora abaza kutujudginga baza kutujudginga iyo ufise umuvyeyi rero nkaje nawe bibaza ngo abavyeyi we ngo bari kontra hari abavyeyi uzona ngo bararuhiye hejuru ngo abavyeyi reka sho ngene bari proud ninye no kutubona niyo twasohoye content bareke yuzi ya mbere ashobora kuzorabwa na papa kuri iki kiganiro je mama wanje ahora nsanga inbox none mwana wanje nkabige bitutsi kwera abantu bagutuka ngo nta nico bikubwira we bindekere bige byose ndazi ngene ndabimanaginga umva umuvyeyi araraba none ko abantu bakwataka gose ntibikubabaza umutima nongati turazi ngene tubanye kwino mihanda turabizi ngene tubanye rero wewe twako arabibona following ahantu hose arabibona ingene abantu vraiment ntoza akantu bose basimbira muri commentaire kugira ico bavuze urabibona kandi arabizi ibaze vraiment ibaze abavyeyi bacu bari proud ahubwo wewe wagize iyo nzigo amayinite yawe wayakuye he kugira ngo uze gutukana muri commentaire uze kuturabira n'ibintu by'iwacu wakuye amayinite ranze aho wakuye amayinite ngo tugwakazi ukore twe turatanga ubuzi wake up yes wake up turatanga ubuzi ni mukibeki no mu mutwe ndabasabye kubera ko ibintu dukora birimo amafaranga gegeza ko murondera amafaranga turonka n'amadiri menshi twoza turanabarangira n'amadiri turi mu kazi turi mu vyunguka ahubwo hari irindi teka abavyeyi barondera risumbiri rya wapi turi gaho nyene mufise ishira bugitwa wake up sishira hamwe gayi En fait, c'est notre émission. Ni kiganiro cacu kwisa wake up ico kiganiro nico kugufasha abantu kumenyekanisha ibintu byabo. Nkuko we tuzanga kwa Juste Gaël tukavuga tutazega Juste Gaël. Hari umuntu twabonye higanya ashaka kumenyekanisha ibintu vyiwe. Tugukomemo. Voilà. Tutra créer akazi Juste Gaël. Voilà. Dushingira naye vraiment ko nako turabakobwa ego cyane kandi bari serious aba bantu. Ntavyo bazi kwa. Babona dufise vibe, dufise mood ngo abakobwa nta bwenge bagira. Amujuyi pom pom pom. I am episode yacu ya wake up muzogenda murayabona niho muzobona how much turese kandi dukeneye kubemeza. Kubereka ko ivyo turiko turakora atari gufina ahubwo ari kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere twe turi mu mbona ya 2040 vision 2060 twe tuzocreate 2100 ahubwo kuko tubona kuri ego nizere ko abantu batarasubscribinga kuri Shine Way TV na Gina Official kananje ndafite YouTube channel gusa ko ndashaka imiziki gusa tubabwire ko bacerewe banyarusa ubunyene mu maguru masha dans les nouvelles jambes. Yes. Ego ndagushimira cyane sana Ginela. Thank you so much. Wanu iki nitugeze hano abakobwa. Abakobwa bagirike. Abakobwa bateginda mwabahanuye abahungu nabo. Abahungu nababwiye ati uwo mukobwa ubona ko ari mwiza ni mwiza kubera ko akwati hakora haje ari umuntu umwe yigeze kumbwira kandi umuntu umenye ubwiza bwe mutarabana mu nzu turashobora kuzobana mu nzu ko runyiteze ugasanga si konti nimba ubona ubwiza just bukwatira hamwe ukashomba ko wamuterinda kora ko wabonye ari byuri rindira mu minsi mikeya jewe ndaza abantu bamaze gusambura babagiye kubera ubwiza uzomubona uzosigara yinjirwa n'ikigwe cyaka indi inguge kikong mugabo nkaje nibereye simple nkuko kasanga umwe mu rugo rwawe usanga ndakara nawe urabibona ubibona kwa kundi hahari no babandi ndagushimire sana minyone wagize neza sawa merci nzoba naje kubashingira intahe kwa kundi hahandi aka umufumol Gina wagize neza sana wakoze cyane nawe uno mwaka ndakwifurije ikibondo ndacakiye mu izina rya Yesu ndacakiye in the name can I prophesy mama uno mwaka ntuhere ntaronse ikibondo amen haleluya ushaka mariage nuko reka nabashimire nabashimose bwavyo muri bwo murabana natwe gutambira mugaza mbesebira nagwaza ariko mukabana muterwa rukundo kuri bukara Juste Gaël Kendrick for Shake Black Machine Black na bugati baba cha la vista la ushlo mushlo ushula none